Mwaramutse neza mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye. Turabaramukije muri kano gatondo ko kuwa Mungu tubifuriza ibihe byiza cane, tubaha ikaze abatwumviriza nga kuri ino mboneshakure yacu anayo yanyu ya Burundi News TV, imboneshakure imwe rudende ibandanya kubashikiriza amakuru akomeye cane bariko aravugwa mu bikomeje kugenda biratangazwa muri politike, diplomasi ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Twibanda ku makuru akomeza kugenda aravugwa nga mu gihugu cacu ciza cane c'u Burundi, ariko kandi tukagaruka ku bikomeje kugenda biravugwa mu karere k'ibiyaga binini ndetse no hirya no hino kw'isi. Turi mu gatondo ko kuri wa Mungu kw'igenekerezo rya 15 ukwezi n'ukw'icenda umwaka wa 2024. Turabahaye ikaze, dore ingingo nkuru rero turaza kugenda turibanda ngaha muri kino kiganiro cacu. Amakuru ahejeje kugenda aradushikaho muri uno mwanya muri kano gatondo nuko Mama Buntu cyangwa Mama Pasiteri benshi bakaba bamuzi by'umwihariko nka Pastor Denise Bucumi Nkurunziza. Amakuru akomeza kugenda adushikira avuga ko by'umwihariko akomeje kumererwa nabi n'indwara itariko iramenyekana neza, mu gihe mu misi iheze by'umwihariko bivuga ko by'umwihariko nabwo yararembye cyane, ariko izi nkuru zikazongeye kugenda ziranyuranyuranamo cyane ku mbuga ngurukana bumenyi. Hari amakuru twaje kugenda turaherezwa by'umwihariko n'umwe mu bakozi bakora iwe mu rugo, akaba yaje kugenda aturungikira amakuru adafise ivumbi na gatoya, avuga ko by'umwihariko amagara yiwe akomeje kugenda aramererwa nabi, ku buryo gushika ubu ngubu yongeye gusubizwa mu ivuriro cyangwa se kwa muganga kugira ngo by'umwihariko abashe kuba yokongera kwitabwaho n'abaganga. Ni mu nyuma y'uko rero abo mu muryango wiwe by'umwihariko bakomeje kugenda barahangayikishwa n'ubuzima bwiwe, aho bavuga yuko by'umwihariko ashobora kuba yobacika. Hari amakuru akomeza kugenda aradusumira avuga ko by'umwihariko umuzimu umugabo wiwe nyine ukomeza kugenda uramutera, ukomeza kugenda uramuhatira kuba yovuga ukuri ndetse n'amabanga abitse, ariko kandi agatinya kuba yoyashira ahabona kugira ngo atazaca aragandagurwa n'ubutegetsi bukomeje kugenda barareba nabi abatavuga rumwe nabo bwa nyiricubahiro Evaiso Ndayishimiye. Ni mu gihe kandi uyu muryango nawo ubwabo mu buzima usanzwe utorohewe, mu nyuma y'uko hari amakuru yagiye arashyirwa ahagaragara avuga ko by'umwihariko bo bafise isezerano ndetse bafise n'ubuhanuzi bategereje yuko bwozasohora, bw'uko umuhungu w'uyu wahoze ari umutambukanyi w'umuhisi w'igihugu cy'u Burundi nyine Petero Nkurunziza, by'umwihariko witwa Keri Nkurunziza asanzwe abarizwa mu gisirikare, iyo bafise aho hariho gahunda yuko azitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu. Ni amakuru yakomeje kugenda aravugwa, ariko kandi bo nta kintu bigeze barayatangazaho, ariko kandi aya makuru yakomeje kugenda aratangazwa cyane, ndetse binavuga ko byo byarateye ubwoba by'umwihariko abo ku ruhande rwa nyiricubahiro Evaiso Ndayishimiye, ndetse bakaba baranasabye by'umwihariko yuko by'umwihariko uyu mugore ashobora kuzorebwa uburyo bamugenza. Bivugwa ko kandi Agenda Ndayishimiye ari umwe mu bantu bangurunuka ku buryo bukomakomeye cyane uyu mugore usanzwe afatwa nk'umuntu mwiza cyane ngaha mu gihugu cy'u Burundi, ndetse by'umwihariko bikaba binavuga ko yagerageje kuba yomuha ishano kugira ngo abashe kuba yomugandagura mu bihe bigiye bitandukanye, ariko Imana ikagenda irakinga akaboko muri rusange. Abarundi baba hanze by'umwihariko y'igihugu cy'u Burundi cyangwa abadiaspora baba bagiye gutangurira gukorera hamwe kugira ngo barabere hamwe rero uburyo bokemura ibibazo biri ngaha mu gihugu cy'u Burundi. Hari bamwe bakomeza kugenda bavuga ko by'umwihariko ibibazo bikomeje kugenda birugariza igihugu cy'u Burundi, bituma rero abadiaspora bamwe na bamwe batinya kuza gufatira akaruhuko ngaha muri kino gihugu cacu cy'u Burundi, mu nyuma y'uko rero ibigendanye no kuyunguruza abantu bihenze, ibigendanye n'ibitoro, amazi, umuyaga nkuba ndetse n'ahatagera umuriro w'amashanyarazi n'ibindi bibazo bigiye bitandukanye bikomeza kugenda biribonekeza ngaha mu gihugu cy'u Burundi, bigatuma bamwe rero badafata icemezo cyo kuza kuruhukira ngaha muri kino gihugu cy'u Burundi. Icakora bivuga ko leta y'u Burundi yaba irimo irarebera hamwe rero uburyo ivyo bintu byose bishobora ko byokemurwa bikaba byoshirwa ku murongo. Turarabira hamwe kandi amakuru akomeje kugenda aravugwa by'umwihariko ku nama yabaye ku munsi w'ejo. Hari inama yabereye i Rwanda mu gihugu ca Angola, ni inama yahuje intumwa zo ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo ndetse no ku ruhande rwa Angola. Ubwo ni inama y'inyabutatu yigaga ku bibazo bikomeje kugenda birugariza uburasirazuba bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo,
ariko gushika ubu ngubu by'umwihariko bivuga ko hamaze kugenda rafatwa ingamba zikomakomeye cyane zinemeza neza yuko ingwano zigomba guhagarara vuba na bwangu byanze bikunze. Ni mu gihe umuhari wa M23 rero hejeje gushyira ahagaragara itangazo rigaragaza ndetse rikanavuga ko by'umwihariko mu gihe igisirikare ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo cyakomeza kugenda kirabagabaho ibitero, bivuze ko by'umwihariko nabo ubwabo biteguye gukomeza kwirwanaho ndetse bakaba baraje kugenda bashimangira ndetse banavuga ko by'umwihariko uko bizogenda kose bazakomeza kugenda barahangana, ndetse bikavuga ko ibice bigiye bitandukanye birimo nka Goma ndetse by'umwihariko na za Katanga ari bimwe mu bice umubare wa M23 waba ukomeje kugenda uhanga amaso ku buryo uko byagenda kose ibyo bice bashobora kuzobyigarurira isaha ku isaha cyangwa se ikindi gihe ico ari cyo cyose. Turabahaye ikaze rero abanywanyi b'ibiganiro byacu aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye, abatwumviriza muri kano gatondo bariko baritegura kujya mu mashengero, turabifuriza ibihe byiza cyane, tubaha ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu. Abatwumviriza bahereye mu bice bigiye bitandukanye nga mu gihugu cyacu cy'u Burundi, mu ntara zimwe na zimwe, turabifuriza igitondo ciza cyane. Abatwumviriza bari nga kandi by'umwihariko ku mugabane wa Afurika mu bihugu bigiye bitandukanye, ku mugabane w'Uburaya, Aziya, Australia, Amerika ndetse n'ahandi hose, turabahaye ikaze mu makuru n'ibiganiro byacu. Amakuru yihuta kandi akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya, by'umwihariko muri kano gatondo akomeza kugenda araduhamiriza akanerekana by'umwihariko amasanamu yerekana mama buntu ahajyamye mu gitanda kwa muganga. Ni mu nyuma y'uko rero hamaze kugenda aramenyekana amakuru ko ku munsi w'ejo haheze hari kuwa gatandatu ku igenekerezo rya 14 ukwezi n'ukwicenda umwaka wa 2024 aribwo mu masaha y'umugoroba nyine by'umwihariko yaje kongera gusubizwa mu bitaro by'umwihariko kugira ngo abashe kuba yakurikiranwa n'abaganga. Amakuru akomeza kugenda aradusumira aravuga ko by'umwihariko rero akomeje kugenda aramererwa nabi, aho bikekwa ko yoba yarahawe ishano by'umwihariko biturutse ku banywanyi biwe by'umwihariko basanzwe ari abanywanyi n'ubundi basanzwe barakorana ku buryo bukomakomeye cyane, bakomeje kugenda barakorana n'umutambukanyi wa Nyiricubahiro Evaristo Ndayishimiye nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Bivugwa yuko by'umwihariko rero uyu mutambukanyi by'umwihariko wa General Neva iyo bari umwe mu bantu bifuza kugandagura ndetse no kugirira nabi mama buntu. Bivuga ko rero baba bamwangiriza kuba bafise amakuru yuko umuhungu wabo usanzwe abarizwa mu gisirikare yitwa Karinkuru nziza yaba by'umwihariko ashaka kwitoreza ikibanza cy'umukuru w'igihugu, kandi akaba ari amakuru avuga ko by'umwihariko ashobora kuba yogira amahirwe yo kuba yohegeka abo mu muryango wa General Neva. Amakuru kandi adafise ivumbi akomeza kugenda adusumira, akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza ko ku rundi ruhande by'umwihariko uyu Pastor Denise Bucumi Nkurunziza yoba akunze guterwa n'umuzimu w'umugabo we nyine yarahoze atwara igihugu cy'u Burundi, akomeza kugenda aramusaba gushira habona ukuri, akaba yuvugisha ukuri ku byabaye ndetse no ku rupfu rwiwe, mu gihe bitaba ibyo ngo akaba ashobora nawe kuzomwihitanira. Icakora uyu mubyeyi nawe akaba akomeza gusenga avuga ko by'umwihariko atinya kuvuga ayo mabanga yoba abitse mu rwego rwo kugira ngo nawe adaca aragandagurwa n'ubutegetsi bwa General Neva, dore ko bumaze igihe by'umwihariko buragandagura abatari bakeya abandi bukabanyuruza. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira cyangwa akomeza kugenda aratugeraho muri uno mwanya, aragaragaza ndetse akerekana neza ko by'umwihariko hakomeje kugenda haragaragara amakuru y'ibanga, aravuga ko by'umwihariko ubutegetsi bwa General Neva buri kuburagerageza by'umwihariko kwivugana abatavuga rumwe nabo ndetse n'ashaka kugenda barabwitambika. Turakomeza kugenda tubaronderera ayandi makuru agendanye n'ubuzima bwa mama buntu uko turakomeza kugenda dushobozwa kuyaronka. Abamenyesha amakuru bacu bakomeje kugenda baragerageza gucukumbura andi makuru. Abarundi baba hanze y'igihugu rero boba bagiye gusenyera ku mugozi umwe by'umwihariko mu ntumbero yo guteza imbere igihugu cacu ciza cane c'u Burundi, kuko Nyiricubahiro Evariste Ndayishimiye yavuze yuko ari igihugu ciza ca Edeni.
gutunganya amahuriro rero mu bihugu bigiye bitandukanye byo ku isi ndetse no gushinga inyubakwa izokwakira ibikorwa bitandukanye. Niyo migambi nyamukuru rero ishirahamwe Diaspora Ndundi rigiye kurangura. Ivyo byashikirijwe by'umwihariko mu kiganiro n'abamenyeshamakuru abarongoye iryo shirahamwe batunganyije batunganyije ku munsi w'ejo kw'igenekerezo rya 14 ukwezi n'ukw'icenda kw'igenekerezo rya 13 ukwezi kw'icenda umwaka wa 2024 nga mu gisagara ca Bujumbura ku mugwa mukuru w'ubutunzi. Ayo mahuriro kandi akazogirwa mu ntumbero yuko rero indongozi zishasha z'iryo shirahamwe rero ry'abarundi baba canke bakorera mu bihugu byo hanze zimenyana by'umwihariko zikumviriza zigahuza kandi zikanasigurira by'umwihariko imigabo n'imigambi yazo mu ntumbero yo guteza imbere igihugu cabo. Kubwa Ndayiragije by'umwihariko Samuel arongoye iryo shirahamwe by'umwihariko Diaspora Ndundi ngo abarundi benshi cyane baba mu mahanga bariciyemwo rero imice bivuye ku mvu za politike, amoko, ibyo bemera ndetse n'ibindi bituma bataja hamwe ngo bakore rero ibyo bateza imbere igihugu. Ibyo teza imbere igihugu ngo hanakenewe cane cane ibiyago hagati yabo kugira ngo rero hatsimbatazwe ubumwe rero ukunwanwa gushikiranwa nkuko bikaba biratangazwa. Ivyo rero bikaba bizofasha kandi mu misi iri imbere kwegeranya uburyo rero bw'amahera yababa imiliyaridi 50 azokoreshwa mu iyubakwa ry'amazu azoba ajejwe kwakira amanama afise ubushobozi bwo kwakira abantu bagera by'umwihariko ku bihumbi 5, ihoteli y'ibyumba bishika ku 300, inyubako irimwe rero uburiro, ubwogero bw'abana ndetse n'abakuze ndetse n'ibindi bizoba biri mu buringanire by'umwihariko bw'amahegitari agera kuri 6 mu gisagara ca Bujumbura. Ndayiragije Samuel amenyesha ko rero umurundi wese aho aherereye hanze y'igihugu by'umwihariko ahamagariwe guterera uburyo rero afise kugira ngo iyo nyubako ishobore kuba yo kuzura mu myaka nk'ibiri canke se 3. Uburyo rero by'umwihariko bumaze kwegeranywa gushika ubu ngubu by'umwihariko bukaba bugera ku miliyoni 300 z'amarundi. Rufyiri Gabriel arongoye urwego rw'inararibonye rero mu iryo shirahamwe rya Diaspora Ndundi arahumuriza abarundi bose rero kumwigereranywa ndetse n'ikoreshwa ry'ubwo uburyo rero bizorangwa n'umuco. Yongera ati amategeko yaramaze gushigwaho kugira ngo rero ibikorwa by'ishirahamwe bibashe kuba byoshigwa mu ngiro. Hagati aho ngaho kandi by'umwihariko ngo hagiye gushingwa umunsi mukuru rero wiswe Burundi Day uzoba uri uwo guhurira rero hamwe hagati y'abarundi mu bihugu bigiye bitandukanye basanzwe babamwo kugira ngo by'umwihariko bayage ku bigendanye n'iterambere ry'igihugu cabo. Uno munsi rero mukuru by'umwihariko ukazohimbazwa kw'igenekerezo rya 26 ukwezi n'ukw'icumi umwaka 2024 nkuko amakuru akomeza kugenda aradutangariza canke akomeza kugenda aradusumira. Twerekeze mu yandi makuru akomeje kugenda aravugwa cane cane tugaruke ku ngwano zikomeje kugenda ziribonekeza ngaha muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Mu nyuma y'uko hamaze imisi haraba ingwano zikomakomeye cane, ku munsi w'ejo nibwo twagarutse ku makuru akomeye cane yavugaga ko i Rwanda mu gihugu ca Angola by'umwihariko ciyobowe na Perezida Joao Lourenço asanzwe afise inshingano zo guhuza ndetse by'umwihariko no kurabira hamwe uburyo impande zombi by'umwihariko zihanganye nga muri Kongo zishobora kuba zokunga ubumwe zikava muri ivyo bikorwa. Amakuru akomeza kugenda aradusumira avuga ko iyi nama yaje kugenda iraba canke ibiganiro byahuje intumwa z'u Rwanda ndetse n'iza Kongo n'iza Angola zaba zaremeje by'umwihariko ko rero ingwano zigomba guhagarara vuba na bwangu byanze bikunze muri kino gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Haramaze imisi rero hari kwibonekeza izindi ngwano zikomakomeye cane zahuje umuhari wa M23 ndetse by'umwihariko no ku ruhande rwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Amakuru yihuta akaba akomeza kugenda aradusumira avuga ko by'umwihariko izi ngwano zakomeje kugenda zirahitana abatari bakeya ndetse abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda bashimangira
banavuga yuko by'umwihariko izi ngwano zidashobora guhagarara mu gihe umuhari wa M23 ukomeza kugenda ushimangira ndetse ukanagaragaza neza yuko by'umwihariko mu gihe utari wemererwa kuba wohabwa cyangwa se utari wemererwa by'umwihariko kuba wohabwa umubonano ngo uganire n'ubutegetsi bwa Kinshasa, by'umwihariko ibintu bishobora kuzakomeza kuba bibi cyane kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. N'ubundi inshuro nyinshi bino biganiro byagiye biraba, hagiye harakomeza kugenda haravugwa yuko by'umwihariko impande zombi zagiye zirasaba yuko ingwano zohagarara, ariko kandi bikaba byarakomeje kugenda bigorana. Ni mu gihe Kongo by'umwihariko cyangwa uruhande rw'ingabo za Kongo bakomeza kugenda barasaba, banavuga ko umuhari wa M23 ariko ukomeza kugenda urabashotora, ariko kandi uyu muhari urongowe na bamwe mu bahoze mu gisirikare ca Kongo kizwi nka FARDC bakavuga ko by'umwihariko bakomeje kugenda barashotorwa cyangwa baragabwaho ibitero bikomakomeye cyane n'ingabo za Kongo. Bivuga ko kandi mu ntumbero yo kugira ngo uyu muhari wa M23 ubashe kuba wohagarika izi ngwano, uvuga ko ibyo gufata intara ya Kivu y'amajyaruguru gusa byavuye, ahubwo bafise intumbero yo gufata igihugu cose bakirukana n'ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi. Hari amakuru akomeza kugenda avuga ko rero inama yaje kugenda iraba, yaje kongera gusaba yuko ingwano zohagarara vuba na bwangu, mu nyuma y'uko hari haheje iminsi ariko haraba by'umwihariko ingwano ndetse n'uyu munsi ndetse no ku munsi w'ejo zikaba zarabaye. Hagati aho kandi hakomeje kugenda haravugwa amakuru y'uko uwitwa Joseph Kabila yigeze kurongora iki gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, yaba kushika ubu ngubu yaba aherereye mu gihugu c'Ububirigi. Uyu mugabo kandi yigeze kumara igihe ahanganye ku buryo bukomeye cyane na Perezida Tshisekedi. Ubu ngubu by'umwihariko bikaba bivugwa yuko ari muri icyo gice. Kabila umaze igihe rero atigisa canga arahangayikisha Perezida Tshisekedi n'ubutegetsi bwiwe, yakiriwe kimwe rero mu bihugu bikomakomeye cyane nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Joseph Kabila rero Kabange yahoze ari umurongozi w'iki gihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, bivuga ko yakiriwe i Brussels mu gihugu c'Ububirigi ku mugabane w'Iburaya, mu gihe mu kwezi guheze rero by'umwihariko Perezida Tshisekedi nawe yarari i Brussels mu gihugu c'Ububirigi, aho yari yagiye kwivura ndetse akaza gukorerwa operation yo kubagwa. Mu minsi mikeya iheze rero nibwo Joseph Kabila Kabange warongoye ico gihugu ca Kongo yambutse imipaka y'iki gihugu by'umwihariko mu buryo bamwe rero mu bategetsi ba Kinshasa bavugaga ko yahunze, mu nyuma y'uko rero atari akivuga rumwe n'ubutegetsi bwa Perezida Félix Antoine Tshisekedi Chilombo, ahanini yashinjwaga gushyigikira AFC ibarizwamo n'umuhari wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Bwana Joseph Kabila rero yayoboye Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo imyaka ishika kuri 18, aza gusimburwa by'umwihariko na Perezida Tshisekedi uriho gushika magingo aya ngaya. Usibye Tshisekedi rero washinjije Joseph Kabila rero gushigikira AFC, n'abandi bategetsi b'iki gihugu barimo Christophe Rutundura yahoze ari minisitiri w'ububanyi n'amahanga w'ico gihugu, yavuze ko uyu mugabo ashobora no gutabwa muri yombi azira gushigikira ihuriro ry'imitwe ya politike n'igisirikare rya AFC. Kuri ubu ngubu kandi amakuru ava muri RDC avuga ko Rezwaniko Joseph Kabila yakiriwe i Brussels mu gihugu c'Ububirigi. Aya makuru kandi anavuga ko ahagana ku igenekerezo rya 12 y'ukwezi kw'icenda mu mwaka wa 2024 ko aribwo rero yakiriwe muri iki gihugu giherereye ku mugabane w'Uburaya. Kimwe rero mu byo Joseph Kabila yaba yaraganiriye n'abategetsi b'Ububirigi ntibiramenyekana. Binavuga ko kandi Ububirigi bwaba bumaze gutakariza icizere Perezida Tshisekedi muri ubwo buryo rero ngo bukaba bwatangiye gutegura uzamusimbura, kuko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Kenshi amakuru yakomezaga kugenda aradushikira yavugaga yuko Tshisekedi akunze kwerekeza by'umwihariko muri icyo gihugu c'Ububirigi, ndetse kenshi iyo yagize ibibazo by'ubuzima cyangwa se ibindi bibazo byo muri politike nta handi yerekeza ni muri iki gihugu c'Ububirigi, nk'uko byakomeje kugenda biragaragara cyangwa se byakomeje kugenda biratangazwa. Ni mu gihe kandi amakuru akomeza kugenda adusumira avuga ko by'umwihariko Bwana Tshisekedi ibihugu byinshi byakomeje kugenda biramukuraho amaboko, mu nyuma y'uko by'umwihariko byakomeje kugenda bishimangira ndetse binagaragaza yuko by'umwihariko byamugiriye inama kenshi, ariko akaba yaranze kugenda azumva. Ibi bikaba bishobora kuzamugiraho ingaruka.
muri Sudani y'Epfo, perezida wa Sudani y'Epfo Salva Kiir yongeye kwigiza inyuma amatora y'umukuru w'igihugu yarateganyijwe mu kuza k'umwaka wa 2024 mu nyuma yaho rero bigaragara ko hari ibitaranozwa mu myiteguro y'ayo matora. Perezida Kiir ayobora iki gihugu rero kuva ku igenekerezo ry'icenda Nyakanga umwaka wa 2011 ubwo rero ubwo cabonaga ubwigenge kiyomoye kuri Sudani. Mu nyuma y'ibiganiro byamuhuje na Rieka Machar utavuga rumwe n'ubutegetsi bwiwe rero byari byarateganyijwe ko amatora y'umukuru w'igihugu azaba muri Gashyantare mu mwaka wa 2020 gusa yegeje inyuma by'umwihariko imyaka ishika muri 4. Ibiro by'umukuru w'igihugu by'umwihariko kuri uyu wa 13 uheze by'umwihariko Nzeri umwaka wa 2024 byasobanuye ko rero amatora yimuriwe ku igenekerezo rya 2022 ukuboza umwaka wa 2026 bijyana no kongerera ubutegetsi bw'inzibacyuho rero imyaka ishika muri 2. Byagize biti ibiro bya perezida biyobowe n'umuyobozi mukuru rero perezida Salva Kiir biratangaje ukongera kw'igihe k'inzibacyuho by'umwihariko imyaka ishika muri 2 ndetse no gusunika amatora yari yarateganijwe mu kuboza umwaka wa 2024 akaza kuba mu kuboza kwa 2026 kw'igenekerezo rya 22. Minisitiri ushinzwe imirimo y'inama y'abaminisitiri Martin Ella Lamulo by'umwihariko yarasobanuye ko icemezo cyo kwegeza inyuma amatora cyafashwe yashingiwe ku busabe bw'inzego zijejwe amatora n'umutekano ngaha muri kino gihugu nk'uko amakuru akomeza kugenda aradusumira. Umujyanama wa perezida Kiir kandi Triku Gatjuk yagaragaje ko mbere y'uko rero amatora aba hari ibigomba gutungana birimo kubarura abanyagihugu, kunoza umushinga w'itegeko nshinga ndetse no kwandika imitwe ya politike nk'uko bikomeje kugenda biratangazwa cyangwa se nk'uko bikomeje kugenda biragaragara. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira by'umwihariko akomeza kugenda aratugeraho muri uno mwanya nuko by'umwihariko bamwe na bamwe bakomeza kugenda bamagana ibyo bikorwa bavuga ko by'umwihariko ari ibikomeza kugenda birajijisha. Muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kandi hakomeje kugenda haravugwa icemezo cy'urukiko rwa gisirikare by'umwihariko rwa Gombo aho bamaze kugenda baremeza ndetse banashimangira yuko by'umwihariko bamwe mu bagerageje gushira ahagaragara cyangwa se guhirika ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi bamaze kugenda barakatirwa igifungo ca burundu, hakaba higanjemo by'umwihariko abo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, abo ku migabane igiye itandukanye mu Birigi, Abanyekanada ndetse n'abandi. Ariko kandi amakuru akomeza kugenda adusumira akaba akomeza kugenda agaragaza ndetse anerekana neza yuko by'umwihariko ari akamaramaza ndetse ari n'ikibazo gikomeye cyane nk'uko bikomeje kugenda biranagaragara. Amakuru kandi akomeza kugenda aradusumira muri uno mwanya akaba avuga ko ibihugu bimwe na bimwe byakomeje kugenda birakurikirana urwo rubanza, bikaba bivuga ko bihangayikishijwe n'ibyakomeje kugenda birarugaragaramo. Gushika ubu ngubu rero by'umwihariko abatari bakeya bakaba bakomeza kugenda basaba Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo kureka by'umwihariko iby'icyo gihano nk'uko bakomeje kugenda barayisaba. Ndabashimiye mwese abanywanyi b'ibiganiro byacu abatwumviriza muherereye mu bice bigiye bitandukanye, twongere gusubira mu masaha ari imbere.